Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya mbere kuva ku karongo ka 6 kugeza ku ka 11. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yezu yurira mu ijuru. Abari bahakoraniye barahava bamubaza bati, mbega Mukama, ubu niho ugira ngo ubogore ingoma y'Isirayeli? Abishura ati, ibyo kumenya igihe n'isango Data yigeneye we nyene ubwiwe si ibyanyu, ariko muzoronka ubukomezi Mutima Mweranda azobazanira. Muheze rero muje kumbera ibyabona Yerusalemu no mu Buyuda bwose no muri Samariya, mugarukire iyo isi igarukira. Ahejeje kuvuga ibyo, babona ariko araduga, hanyuma igicu kiramupfuka, ntibaba bakimubona. Bakiri aho bahanze ijuru, Yezu nawe ariko araduga, baza babona abantu babiri bambaye ibyambagwa byera, bababwira bati, mbega Banyagalile, ni iki ko muhagaze murangamira hejuru? Uwo Yezu mubonye ava hagati yanyu akurira mu ijuru, uko agiye niko azogaruka. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen. Bana b'Imana, uyu munsi ni kwa Mungu, ni umunsi tunezerwa n'iyurira mu ijuru rya Yezu. Ariko iyurira mu ijuru rya Yezu Kristu ryabaye kuwa kane. Mugabo mu bihugu by'abazungu bawuhimbaje uyu munsi, abandi nabo by'ukuri bakwiye kuwuhimbaza kuwa kane, bawuhimbaje kuwa kane. Ariko nanje nashimiye ko aya majambo tuyasabikanye uyu munsi, tumenye ingene Yezu yurireye mu ijuru, kuko ni ikintu kiza cyane. Haleluya, amen. Ijambo ry'umutwe rero twisunganira avuga ngo Yezu yurira mu ijuru. Yezu yurira mu ijuru. 6 aravuga ngo abari bahakoraniye barahava bamubaza bati. Abari bakoraniye aho Yezu yarari harimo ba Petero, ba Simoni n'abandi, babaza Yezu, twumva ingene bamubajije, mbega Mukama, ubu niho ugira ngo ubogore ingoma y'Isirayeli? Bamubajije ikibazo ati, Mukama, ubu rero ugira ubogore ingoma ya Isirayeli? Twumva ingene yabishuye. Abishura ati, ibyo kumenya igihe n'isango Data yigeneye we nyene ubwiwe si ibyanyu. Rero bo bumva ko Yezu agira bogore ingoma ya Isirayeli. Abanyisirayeli bagiye batotezwa, rero uko biri kose bo bibaza uko biri kose ko Yezu yazutse, ubu akaba ari muzima, ubu akaba ari karidegembya, Isirayeli igira ironka amahoro, cyo kimwe n'abandi bantu bizeye Yezu bagira baronka amahoro. Ariko Yezu abishuye ati, oya, mwebwe ibyo ntibibaraba. Ibyo kumenya isango ry'uko ingoma ya Isirayeli izobogogwa canke uko izotwagwa canke uko abizeye Imana bazobaho neza, si ibyanyu, si ibyacu. Uko niko Yezu yabishuye ko ibyo atari byabo, kandi ko ari iby'Imana yonyene yigeneye. Imana yonyene ariyo izi umunsi n'igihe ingoma ya Isirayeli canke igihe abemeye Yezu Kristu bose bazoronka amahoro.
data yigeneye wenyene ubwiwe si ibyanyu. 8 haravuga ngo ariko muzoronka ubukomezi mutima mweranda azobazanira muheze rero muje kumbera ibyabona i Yerusalemu no mu Buyuda bwose no muri Samariya mugarukire isigarukira. Haleluya amen, haleluya amen. Bana b'Imana, aya majambo arakomeye cyane. Reka twongere dusubire ku ndwi havuga ngo abishura ati ibyo kumenya igihe n'isango data yigeneye wenyene ubwiwe si ibyanyu. Ibyo kumenya igihe cyo kubaho neza cyangwa igihe yeza azogarukira cyangwa igihe murazi ko hari aho bagiye bamubaza mbega umuhero w'isi zoba ryari, mbega urubanza rw'imperuka ruzoba ryari, ariko Yezu akaza ababwira ati mwebwe muze muragenda bukebuke mwitonde, nimwabona ibi bigenze uku muzomenye ko hagiye kubibi. Rero reka tubandanye no ngaha ku 8 cyane cyane ku 8 ariko muzoronka ubukomezi mutima mweranda azobazanira. Haleluya amen. Ngo ariko bazoronka ubukomezi mutima mweranda azobazanira. Mutima mweranda rero uwumwakiriye uwemeye ubwo bukomezi buzananye kwa kuri mutima mweranda arakomera akagira amahoro. Turabandanya muheze rero muje kumbera ibyabona i Yerusalemu no mu Buyuda. Yezu avuze ati nibamara kuronka ubwo bukomezi mutima mweranda azobazanira, ababwiye ati muzoca muheza mugende kumbera ibyabona. Kumbera ibyabona kuba ibyabona by'ukuntu Yezu yapfuye, by'ukuntu Yezu yazutse. Turabonye ngo mu Buyuda i Yerusalemu no mu Buyuda bwose no muri Samariya, bagende no muri Samariya kuvuga inkuru ya Yezu Kristu yapfuye akazuka, mugarukire iyo isi igarukira. Haleluya amen. Burya rero jewe icyo numvise naha ngo mugarukire iyo isi igarukira. Haleluya amen. Kubera iyo Yezu avuga ati mugende i Yerusalemu no mu Buyuda bwose mu Banyisirayeli bose no muri Samariya akavugaho gusa, twari kumva ko abarundi tutarimo canke abanyarwanda n'abakongomani canke abanyafrika kumbure ababisamariya. Ariko Yezu avuze ati muzogende mpaka mugarukire iyo isi igarukira. Haleluya amen. Ijambo ry'umwizero, ijambo rikomeye cyane. Bariya bari i Yerusalemu, bariya bari mu Buyuda, bariya bari i Galileya mu Bugarire, bobo bari bazi neza inkuru za Yezu Kristu, ariko abarundi ntabwo bari bazi Yezu Kristu. Abarundi abanyarwanda ntabwo bari kumenya Yezu Kristu. Aba muri Ethiopia ntabwo bari kumenya, mbese Ethiopia bo bari guhava babimenya kuko burya ni hafi, ariko abasudani, abakongomani, abatanzania ntibari kumenya Yezu Kristu. Ariko Yezu avuze ati mugarukire isi garukira, bagende mu mpande zine zose z'isi bavuga ijambo ry'Imana, cyane cyane ko Yezu ababwiye ati mugende mumbere ibyabona ku isi yose, mugarukire iyi isi garukira. Haleluya amen. Bana b'Imana rero niyo mpamvu ata muntu azitwaza ngo ntiyamenye ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi ku isi yose hari umuriro mwinshi wo kumenyesha inkuru nziza ku isi yose. Ntihagire uzitwaza ngo ntiyamenye ijambo ry'Imana. Reka ndabaha inkuru. Mu minsi heze
mutoyi wanje yagiye muri China. Agiye muri China ni umuntu akunda gusenga. Go kabisa iwacu barasenga pe, usibye ko bamwe bacumbagira wenda abandi bakaba bagize, ariko harimo abasenga pe. Uwo rero mutoyi wanje wewe yumva gusa avuga ati kuwa Mungu nzoza mu misa yo mu Bachina. Mugabo hageze kuko yaragiye kumarayo kama indwi zibiri, agezeyo atangura kubaza ni mundangire isengero rya Gatolika, kubera ko igihe cyose akunda kuja ku kazi abanjije kuva mu misa yo mu gatondo. Mugabo atangura arabaza ati mundangire isengero rya Gatolika, ababajije ati nta sengero rya Gatolika rihari. Jero twaraganiriye arangira ngo rega ngo hano rero ngo nta sengero rya Gatolika, ni burya rero ndakubwire ne niba wabuze isengero rya Gatolika niba kurangira iry'aba Pentecote cyangwa bakurangira iry'aba Protestant cyangwa bakurangira iry'aba Adventiste, winjire mu isengero usenge Imana burya iraba umutima w'umuntu n'ibintu by'amadini. Ariko kandi ndizera neza ko atoburi isengero rya Gatolika, gerageza urondeze umurundi yoba hari bakurangira isengero uzozuraga gusengerako. Rero nyuma aho rero yarafise ikibazo kuko yibaza ati Abachina ariko arababaza byabananiye guhuza ururimi. Nubwo wewe avuga Ikirundi, ariko yari kumwe na musaza wanje azi Icyongereza neza, yarabimufashamo ariko biragorana. Mu China rero amubwira ko kwabona ishengero bitoroshe, usibye iry'Abagatolika, usibye iry'Abaporo, usibye iry'Abadventiste, usibye ko kwabona ishengero bitoroshe. Mugabo nyuma arateba araronka umurundi, arose umurundi tikiri ku mutima kiruruze. Nawe no umurundi ntareka kutandangira ishengero rya Gatolika riri. Amubajije rero yamubwiye ati ngaho wabona isengero rya Gatolika ni kibazo, ti aho iry'abarokore ati kuhabona ishengero ry'abarokore nabyo kandi ni kibazo. Atariko isengero rya Gatolika rirashobora kuba ariko ritari hafi, ritari ngaha hafi mu muji, kuribona ni kibazo. Aramubaza ati none ntibasenga? Hanyuma rero yaramusiguriye, nabo Bachina nyene bahabaye baramusiguriye, baravuga bati rero ngaha muri China kubera bari basanzwe bazi za mana zindi bari byo bakuriyemo, byagezeho rero haza abavuga ijambo ry'Imana by'ukuri. Mugabo abana baho bagiye bakura bababwira Yezu Kristo, bababwira ijambo ry'Imana by'ukuri, byarabacanze. Gutyo rero ntibitaho ibyo bintu by'Imana, baca batabanza kuzabitaho, babandanije no kwitaho ibya Buda. Ariko kandi benshi ntibabyitayeho, ntibasenga ibyo kuwa Mungu mu misa ntacyo bibabwiye, benshi ntibabyitayeho. Ariko kandi bake babaho barasenga, abamaze kumenya Imana by'ukuri. Murabona abana b'Imana, nubwo hari abantu bamwe usanga bariko barapinga Eklezia Gatolika, murabona kenshi Bikira Mariya azarabonekera ahantu. Bikira Mariya arava mu ijuru akabonekera ahantu, gutyo ukwemera kwa ahantu kukagira iki, kugakomera, ahandi naho kukiyongera. Rero no muri China nuko bimeze, ijambo ry'Imana ntibagitayeho cyane, naho hari mu hantu bataramenya neza Yezu Kristo ngo bamushire imbere gose, nubwo hariyo abasenga ariko si cyane. Imana yo mu ijuru rero iduhe gutahura cyane. N'abandi rero usanga hari ibihugu Yezu yagiye Bikira Mariya yagiye abonekeramo, na Yezu Kristo nyene yagiye abonekeramo,
ugasanga abo nyene nibo bagira inguvu zo kuja ahandi, kuko ndababwije ukuri ngaha muri gatori, ngaha muri Australia aba China barafise n'imisa yabo. Kubera iki? Hariho ahantu Bikira Mariya yagiye abonekera, gutyo ababonekeye bigatuma bagira inguvu mu kwamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ubwo rero icyo gusa jewe turiko turavuga ni iri jambo ngo mugende kumbera ibyabona kwisi yose, mugarukire iyisi garukira. Nonga muri China rero nubwo badafise amasengero menshi cyane batabyitayeho cyane, ariko hariho abasenga mu by'ukuri basenga kandi bariko baramamaza inkuru nziza. Mu minsi mikeya nabo bazoba bateye imbere cyane. Reka rero tubandanye 9. Ahejeje kuvuga ibyo babona rikaraduga. Yezu ahejeje kubabwira ko bazogenda kumubera ibyabona ku isi yose, bakagarukira iyisi garukira, ngo baza babona rikaraduga. Hanyuma igicu kiramupfuka. Hanyuma ngo igicu kiramupfuka kuko yaraduze, kumwe indegu ibona iduze ukabona igicu kirayipfutse. Na Yezu yaraduze, igicu kiramupfuka, kandi igicu rero kitari kikipfuka indege, yaraduze kabisa arasafira. Haleluya, amen. Bana b'Imana, tunezerwe kuko Yezu yaduze mu ijuru, bitwereka natwe aragahora aduze ku mugaragaro, bitwereka natwe ko tuzoduga. Wewe yarapfuye arazikwa, iminsi 3 arazuka, yongera aratembera hamwe isi, hanyuma agira umunsi wo kwiyerekana aduga mu ijuru ku mugaragaro. Haleluya, amen. Natwe biduha umwizero ko tuzopfa tukaja mwiva, ariko imitima yacu ikaduga kwa Yezu Kristo, kandi ku munsi wago, umunsi wa finale, azoza twese tukamubona, agaca imanza abakoreye ijuru, tukagenda kunezerwa nawe mu ijuru. Haleluya. Abakoreye shitani nabo bakagenda muri gihonomu. Aha, igicu kiramupfuka, ntibaba bakimubona. Igicu kimupfutse ntibabaye bakimubona. 10 haravuga ngo bakiri aho bahanze ijuru, Yezu nawe ariko araduga, baza babona abantu babiri bambaye ibyambagwa byera. Haleluya, amen. Ba bantu bakiri aho bariko baramwihweza, ba Petero bariko baramwihweza, ati ngo yaraduze kabisa. Ariko bana b'Imana, urazi umuntu mwahora mugendana, nubwo ba Petero babonye Yezu aduze, buriya nabo barasigaranye akababaro, bibaza ati none aradusize. Ariko gusa dushima Imana ko yababwiye ati nubwo bimeze uko, umutima mweranda azoza bakomeze, kugira muzotembera isi yose muvuge inkuru nziza. Nibwo rero babonye ariko araduga, babonye abantu babiri bambaye ibyambagwa byera, ubwo nyimba barabamarayika, nyimba yari Musa na Eliya. Igihe Yezu yari igistamani gari karasenga, igihe ba Petero baguma basinzira, gusa bageze aho babona abantu babiri bambaye ibyera nyene, umwe ibugi wundi bubafu. Ariyo ho Petero yavuga ati Mukama, jewe icyo mbonye, icyo niyumviriye cyo, reka ahantu tuhubaka inzu 3, rumwe rw'iwawe, urundi rwa Musa, urundi rwa Eliya. Ariko Petero niyumviriye ati tuhubake isago 4, kugira jewe Petero na Yohani na mugenzi wanje basi natwe tugira urusago. Wewe yumva ko yo kubakira abo 3, Yezu na Musa na Eliya. Ubwo rero
abo bantu babiri babonye bambaye ibyera birashoboka akaba yari Musa na Eliya cyangwa se bakaba bari abamarayika ariko iyo babona abamarayika nibaza ko bari kuvuga ko ari abamarayika gira yari Musa na Eliya bagarutse guhumuriza abantu ibyo byose biduha umwizero ko nimba babonye abantu babiri bambaye ibyera atari abamarayika ibyo byose biduha umwizero ko Musa na Eliya bari mu ijuru kandi ko natwe tuzopfa dupfuye neza tukazoja mu ijuru tugahindurwa tukaza turambara ibyera. Haleluya, amen. Bana b'Imana, nta ntsinzi irutiyo yo gupfa wizera Yesu Kristo hanyuma ukazohindurwa ukazobana na Yesu Kristo. Reka turabandanye 11 haravuga ngo bababwira bati babantu bababwira bati mbega banyagarire niki ko muhagaze murangamira hejuru. Barababwira ati mbega banyagarire niki ko muhagaze muraba hejuru, nibiki ko muhagaze muraba hejuru. Ubu Yesu mubonye ava hagati yanyu akurira mu ijuru, uko agiye niko azogaruka. Haleluya, amen. Haleluya, 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 amen, amen. Abo bantu babiri rero barababwira bati banyagarire ko muraba hejuru. Uyu Yesu mubonye avuye hagati yanyu akurira mu ijuru, uko agiye niko azogaruka. Rero Yesu yagiye abantu bo mu bugarire bariko bararaba, ntibari babatumwa 11 gusa, bari abatumwa 11 ariko hariho n'abandi bari ngaho, kuko je ndemeza ko hariho n'abandi, kuko igihe Yesu azuka akabonekera Maria Magdalena, Maria Magdalena, akabonekera Maria yamu Salomo na Salomo, yababwiye ati nimunebye gutyo. Muri Bibiliya y'Icyongereza ho haravuga ngo ntunkoreko ngo ntarabanza kuduga kwa data, genda ubwire aba naba ko ngiye kwa data ari wo se wanyu ko ngiye. Rero ati tuzohurira mu bugarire. Nyimba abo bantu bari bamaze kuronka iyo message yuko bazohurira mu bugarire, byumvikane na ba Maria Magdalena na ba Salome, abo bose bari mu bugarire bagiye kuraba Yesu aho yurira mu ijuru. Kandi ndemeza neza ko Yesu bamwe bose bamukunda yari yababwiye ati muze kuzira mu bugarire, kandi yari yaratanguye kubivuga akizuka. Ubwo rero mu bugarire hariho abantu bariko barabiraba, nibo Yesu yabwiye ati muzogende mukwira isi yose mubwire uwo ari we wese, munshingira intahe ko napfuye kandi nkazuka, mwigisha bimwe byose nabigishije, mubimenyeshe kira kiremwa cyose, mubimenyeshe kira muntu wese. Bana b'Imana rero ni intsinzi ikomeye cyane kuba Yesu yarazutse ku mugaragaro, hanyuma akurira mu ijuru ku mugaragaro. Tubyishimire twizigiye ko umunsi umwe tuzobana nawe, kandi ko azoza ku bicu abamubona tukamubona, n'umunyabyaha azobona Yesu, n'umunyabyaha uwo munsi azobona Yesu. Ariko ikibabaje ni uko umunyabyaha atazokwicara impande yiwe cyangwa atazomukorako. Yesu azoba ahagaze kure nkariya, abantu twese duhagaze uko. Mugabo twebwe twakoreye Yesu Kristo, twamwubashe, tuzoba turi impande yiwe, tuzomwidegembya ko
tuzomukorakora mbere ngo azoba afise n'umuswara wo kuzaraduhanagura amarira twarize. Haleluya, amen. Nshuti yanje, ndipfuza kuzoba uri impande ya Yezu Kristo, ndipfuza kuzoba uri muri za ntama za Yezu Kristo kugira tuzosanganire Yezu Kristo. Bana b'Imana, umukama Imana abahezagire cyane. Mwarahezagiwe n'Imana ku munsi wa Mungu, naho ni umunsi mukuru wa Pentekoti wo kuronka mutima mweranda. Umukama Imana abahezagire ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.